kurondera umuntu mutahanye programme ni 15h arabonye kamera akavuga ngo je nta kamera njako nyene ibintu bigoye barakwankira bakama amasanu akemera ngo banze ubwira ibibazo ugira umbaze nawe nturi bimubwire kuko bica bipfa ava byishura ukundi kuntu nyene mu nyuma no byagiye kuba struggle habwe mvuga ati mana kazi gute nzopfa muga nyene après abantu baratubenye batubonye ukabona umuntu akwizaniye ngo toke toke ngo nimunshiremwo sigara biryoshe mbwa n'ubu hari abakicanka abakobwa surtout baranka ngo yango je shako bambona kuri televiziyo nyine ibintu nk'ivyo. Nitwa Mbega Bernice nkaba ndi umupresentatrice wa emission yitwa Toke Toke nga muri Yaga. Ndi imfuri wacu nkaba ndi n'umukobwa umwe wacu ndakunda kuryoherwa ndakunda gutwenga ndakunda abantu ndakunda gukora hama nakuze ndi umwana atekereza sinari umwana akunda gutembera nari umwana akunda kuraba televiziyo cyane gose. Papa wanje n'umuntu akunda kuraba televiziyo donc gukura kwanje nakuze ndaba amafilme nsanga bapari kararaba nka Rambo amanovela nka novela nagumanye mu mutwe ni Mahima ko niyo naravye ubwa mbere yangumye mu mutwe n'ubu ndacayibuka histoire. Kwibona kuja imbere ya kamera sinovuga ko nayibona à travers film kuko sinabona ko no mfise iyo talent yo kugira acting muga narakunda narabona ko naravuga ndi umwana ko shaka umu journaliste kubivuga navuga kubera nyene twara bateleho naissance hakora abakobwa batesa bavuga agafaransa neza donc navuga nti ndashaka abajya abakobwa muri teleho naissance mu bantu nakunda gusubiramo ngene ba presenter naisi niragira arimo naramukunda cyane ngene avuga accent fise mu gifaransa byari vya mbere. Ikintu ca mbere catumye nje imbere y'abantu ni danse traditionnelle ndi umwana naratamba ikirundi nagiye kubiheba nkuzi umva aho hantu no hambere natanguye kuza ndaje imbere y'abantu amusanga nyene ngitinya public nyene gutamba ikirundi nkiri umwana hama après ndaja muri mankina navyo niho umva naramaze gukura na mi secondaire gushika muri université. Mankina yari passion muga nyene ya passion ubona ko nta hantu izogushikana iyo bimaze gukura mu mutwe ukabona uti ndiko ndagira ndiko ndaryoherwa gusa nta kindi kintu kiriyo. Intamba mije nagize ni taye yanje sindi muremure ku ma standard international umva nashobora gukora mankina aha mu Burundi mbwa nkabona ko nta avenir nyene mfise yo kugenda ahandi hantu kuko hari n'ama agence yandondera nabwira taye yanje bashavuga ngo yango yabasukwiza 1m70 rero ca ndaba décourage ukonya ca ndabihagarika. Narakunda kudefira cane gose n'ubu muravuga ni hoba nk'umuntu afise nka agence akahamagara ati ingo tugire repetition gusa ntambuke basha nimare nyende kubikumbura ndabikumbuye cane. Ubwa mbere nja muri monde yo gupresenter nyene hariho magazine yari keneye umuchargé de la communication des réseaux sociaux na marketing donc nize communication organisationnelle muri université rero bakorondera umuntu nyene ashobora gujera les réseaux sociaux akagira na marketing yawo je nagiyeyo ndi chargé des réseaux sociaux et du marketing ariko urumva umaze ukora ahantu hari gahubwa ati we turabona umenga ushobora gupresenter ikiganiro rero naho natangura kuja imbere ya camera presenter mugana naja gupresenter igihe atamujournaliste ahari donc abandi uza kuremplacer udahari yeca nisanga nyene namaze kubijamwo ndakora emission ya mbere ya kabiri ndabimenyera nyene cyo genda nabona ko ari ibintu byibanje kuko nararyoherwa ndiko nategura ibibazo nkaryoherwa bambwiye ati uza kubabaza naka ugasanga ni nka sujet ininteressa nyene ugasanga biroshe no kwirondera kibibazo ko usanga nanje nkeneye kubimenya kibintu hama imbere ya kamera naho ntabwo banagira kubera deja yabari nyene ubjewe n'umu invité donc ntivyari bigoye kandi atari live nyene n'ibintu turapresenta ageze ikitamira neza tugasubiramo. Muri Yaga naho rero kugira ndahaze haro appel d'offre muri Yaga bagize bakeneye aba journalistes n'aba créateurs de contenu. Je naramaze kuva muri iyo monde y'ama media nari nsigaye nkora kandi kazi hama muga mbonye appel d'offre ndaba intéressé ndandikira umugenzi wanje twadukora muri magazine nakora mu bwa mbere ndamubwira nti shaka kumenya ama info kuri appel d'offre hama entre temps kubera yari ngaha muri Yaga yarazi ko uwa presenter Toke Toke agira gende rero acambira ati wowe udoze kuri Yaga
tuvugane bakimbwira Toke Toke nari ndayizi ko naraka bivuze umu ex collègue wanje yakora nari ndayizi ndiyumvira ntije ko ibintu ndaza kwishora bako nyene ubushaka akazi ubushaka ikintu ndavuga ni bon ndabona ko no bishobora acambwira ati je sindakwemerera akazi mbanza kugutanga ku bashef barabe si upasa musi wa mbere nje gutunda Toke Toke deja nari mvuye ku kazi kandi nigwaje kuko sinari kuronka urushaka kuja gukora akandi kazi hama shitse nga muri Yaga ndanka gufungura nashitse amasaha yo gufungura ndanga gufungura ngo ngurose gufungura nguraze ibintu guruje kugira ujemo urarabira mw'ibarabara ndavuga byo bintu birateye ubwo hama turagenda muri tournage rero kurondera umuntu mutahanye programme ni 15h arabonye kamera akavuga ngo je nta kamera njako nyene ibintu bigoye barakwankira bakama amasanu akemera ngo banze ubwira ibibazo ugira umbanze nawe nturi bimubwiye kuko bica bipfa ava byishura ukundi kuntu nyene mu nyuma no byagiye kuba struggle habwe mvuga ati mana kakazi gute nzopfa muga nyene après abantu baratumenye batubonye ko umuntu akwizaniye ngo Toke Toke ngo ni munshiremo sigara biryoshe mbwa nubu hari abakicanka abakobwa surtout baranka ngo yango je shako bambona kuri televiziyo ibintu nk'ivyo ikintu gikunda kungora muri Toke Toke ni gutora ibibazo premièrement hari igihe nyine atayide nimwe y'ikibazo mba mfise mbabona umenga ibintu byose narabibajije atangura kubaza n'ikibazo mbaza muri Toke Toke ugasanga nk'umuntu arampaye ikibazo muga nyine ntikiri adapte na Toke Toke nyine ibibazo birangora kuronka ico nico ca mbere ca kabiri n'abantu ego vraiment abantu baragoye umva uratembera ukabura umuntu ushaka ukamuronka akishura ibyo udashaka akishura nyine biragoye no kuronka abantu nje muri Yaga ndi mushasha je nibaza ko sinatangaye cyane kuko nese ngo nkurikirana Yaga cyane yasanzwe ndayikunda rero nzi abantu bahari ngende bameze gusa nyene urumva jewe nje babona ngo ndi mushasha wa Toke Toke nyene ukona abantu bafise igishika nyene kubona umuntu mushasha bakandamutsa bakambaza bimeze gute ko bigenda gute umva nyene kwamenyera harabwiye nyene tuba tubabona kuri kamera ukabona umenga nyene murazi nanye ukabona kitamuzi gena meze gare ushitse ubu wameze kumenya rero urabona ingene abantu bari serieux ngaha nyene ukizi ubona umenga ni vibe gusa mbwa hari ubuserieux bwinshi umuntu yambaye buturitabutse n'amajende mugasanga ibintu avuze ibintu bitonze biri mu bwenge bwinshi ngo ati okay respect ikintu ca mbere ndabakundira n'abantu bugurutse mu mutwe bashobora kuba uri kuriyumvira ikintu kugasanga undi akacimvira ukundi kuntu gutesa utari bigere wiyumvira n'abantu nyene bariyumvira ibintu bara thinking out of the box nyene bariyumvira ibintu utari kuriyumvira kandi vyiza dukora muri vibe nyene vibe irahari vraiment nubwo ariho n'ubuseriyo na vibe irahari nyinshi ikindi kintu nyene je naramenyeye akazi ngakwere nkora ndaba ama video yanje nkitangura Toke Toke ukuntu nari imeze sikomeze nyene ubu ndi plus à l'aise devant la caméra asha ni Bernice mushasha sumwe yatangura Toke Toke kandi ndabishima cyane kandi nkitangura entre hari ama correction menshi bangirira nkavuga none je nzobivamo imisi yose amari ikintu gishasha bambwira ati hindura iki muga nk'ubu naramaze kumenya ingene bameze mbaze ni video bakeneye imeze ukuntu ubazibaza uko ubigenza uko mba ndabizi vyose